nkuko mufasoni Concessa yabivuze nibagira umwete wo gukora neza bashimisha babatoye hanyuma abakabiri nabagabo bakorana nkuko nabivuze kare ntibabonane nk'abantu menga baje kubatwara ibibanza kumbure byo bananira niho vyo bavyiza mu nyuma bakazoba bake babashigikire kuko bariko bakorera igihugu kuneza yabo barongowe abagatatu novuga nabariko barategura abana bakiri bato nguma ngaruka ngaha kuko uravye abana bari mu mashure urabona ko abakobwa atangurani bafise yo kurusha abahungu ivyigwa baravyumva neza rimwe na rimwe ugasanga ni batatu bane batanu ba mbere rero umuntu yo bikora neza hariya abakobwa bagakurana uyu mutima wo kwiyumvamo nabo ko bafise ubushobozi bwo kuba barongozi beza bashaka nibi biharurohogera igihe ntitunabikeneye dukeneye abarongozi bameze uku hanyuma uravye ivyo bintu wafatiye ko nta kizotuma abakobwa nabo babamwe barashobora no kuba benshi no kurusha n'abagabo kuko vy'ukuri barafise ubushobozi ubwenge barabufise n'ubuhinga babwigishijwe barabumenya rero ntitugume tugwana cyane n'ururunganwe tufise uyu munsi tuyumvire n'abakiri bato bategurirwe kuzoba indongozi mu myaka iri imbere babandi batabanza nuku ahubwo baretse ngo bidegemvye bashobora no kurusha n'abahungu baje bagakora neza ku neza y'igihugu aho n'amarame turiko dusamiranira ku mugwa mukuru wa politike. Bimwe mu bibazo byabajijwe muri ico kiganiro c'abashikiranganje batandukanye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu kuri uyu wa kane harimo ikibazo kijanye n'idindira ry'urubanza rw'umugambwe CNL. Kuri ico kibazo waserukiye umushikiranganje w'ubutungane avuga ko urwo rubanza rugiye kuburanishwa vuba ngo kuko ivyari bikenewe byose byaramaze kuboneka. Nagomba ntanga umuco ndabamenyesha yuko umuntu yituye isentare hacaba umuburanyi umushinga umuburanyi rero kwasa agato yarituye sentare ntahinyuzwa mu gisata gicimanza za leta aho yitwariye abantu barenga umwe kugira ngo rero urubanza ruburanishwe umwe wese mu bitwariwe ategerezwa gutanga ibisabwa kugira ngo urubanza rushobore kuja n'idonido. Uru rubanza ruramaze amagaba imbere ya sentare naho zicese zishika zitatu aha muca mwumva yuko rumaze kuburanishwa nuko rero rumaze kuhamagarwa izi nshuro zitatu hariho umwe muri bo atari bwakwize ibisabwa. Umwanya rero ndiko ndavuga bose baramaze gukwiza ibisabwa ubu urubanza ibikenewe byose birahari rushikajwe guhabwa isango kugira ngo ruburanwe n'idonido. Isango murazoyimenyeshwa vuba kandi ababuranyi bazoyimenyeshwa. Ikindi cyabajijwe muri ico kiganiro cyari kijanye n'ibikorwa byo gusasa amabuye ku bafise inzu zegereye kwibarabara ngo bisabwa abanyagihugu ngo kandi ari mu bibanza vya leta basigura ko higeze kuba kubabomorera mu mwaka wa 2021. Kuri ivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yishura ko bitegerezwa gukorwa n'abanyagihugu kuko kubwiwe ngo bigaragaza ugukunda igihugu. Kijya kibanza kiri hagati y'inzu yiwe nibabara rya kaburimbi ego na leta mugabo ni imbere y'inzu gusukura rero hajya ahantu ni gukunda igihugu. Hajya ahantu usohotse mu nzu ukahaca hari ishamba canke hari umucafu ibyo byose bavuga ngo umucafu uri imbere yo kwa Petero, uri imbere yo kwa Minani, uri imbere yo kwa Naka. Ntibavuga ngo uwo mucafu uri imbere yo kwa leta. Kurundi ruhande bafatiye kwibura ry'igitoro n'ifumbire nkuko vyasabwe na bamwe mu bashinga amateka habajijwe ibijyanye n'urudandazwa rw'ivyo byankenegwa bashaka kumenya ko batorekurira abantu canke amashira hamwe yigenga gukora urwo rudandazwa. Kuri ivyo umushikiranganje wa mbere Nestor Ntantuye yashikirije ko bitoroshe gukora urwo rudandazwa kuko ngo bisaba umutahe munini, anagaragaza amakenga ko vyoshobora guca bizimba ariko ngo ntaco buza ko bishoboye abikora. Nivyo haraciye igihe kinini igitoro kitaboneka bikwiye
ababishoboye kugira bashobore kukizana n'ubu wo bishobora yokizana nta ngorane zihari. Ikibazo kica kihaba baca bakubwira bati none turaza tukigurishe ku 4,000 kugira ibi twita liberalisation vyosaba yuko tuca tukiduza nk'uko ahandi bimeze kikaja nko ku 6,000 canke indwi tugereranije no mu karere canke nuko kigugwa. Ikibazo c'ifumbire harabibaza ko coroshe mugabo nticoroshe kuko gisaba umutahe munini ari ubishoboye rero karibu twoho twashaka yuko boshobora gufasha muri ico gisata. Nayo kubijanye n'umugambi w'uko umunyeshuri wese yoronka intebe yicarako kw'ishure ngo ugeze ku rugero rwiza aho ngo hari hategekanijwe miliyaridi 18 kuri ico gikorwa ariko ngo miliyaridi 4 zirenga gato akaba arizo zagabanganijwe mu makomine yose agize igihugu. François Havyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yemeza ko icegeranyo cizimaze gukorwa zose hamwe kizosikirizwa mu ntango z'uku kwezi kw'indwi uyu mwaka. Gutyo mu kwezi kw'icenda ngo abanyeshuri bose bakazoba bafise intebe bicarako mu gihugu cose. Isanga